ndiko nshimikira kuri iyi nyifato y'ingene abigaratiya basubiye inyuma, ndiko nshimikira kuri iyi ngeso, kuri iyi mentalite, kuri iyi myizerere, kuri iyi myiyumvirire yatumye abantu bari barabonye Imana n'amaso yabo. Iyi myizerere yatumye abantu bari bariyeretswe na Yesu Kristo yapfuye akazuka. Iyi myizerere yatumye abantu bari barabohotse ku byaha bahitamwo kubisubiramwo kubw'imyizerere kanaka. Iyi myizerere iriko iratuma abantu bari barakijijwe, bari barakurikiye Imana, bari barahevye ingeso mbi, babona kumengo nta jambo bigifise. Turi mu bihe ukwizera Imana gutera kugabanuka mu bantu. Turi mu bihe aho umengo iby'agakiza nta gaciro bifise, ntaco bivuze, ntaco bimaze, ntibikenewe, ni ibintu nyene byahovyohovyo, ni ibintu byanciye aho, ni ibintu bikwiye gusuzugurwa, ni ibintu umengo imyaka umuntu yabimazemwo yabaye imyaka y'imfagusa. Ugasanga rero uwo wahuye nawe mu myaka 5 irenganye akobeje, akijijwe, afise ingeso nziza, yihangana, yiyubara, yirinda, tumubona mw'Imana, ariko ubu ugasanga yarabivuyemo, naho yari yaratanguriye mu vyamkemu, ariko ugasanga ubu yarabivuyemo, yarasubiye inyuma. Sinzi rero, birashoboka yuko nawe ukiri kurinanata, ariko mu mutima wawe ugasanga waramaze kubivamo, ugasanga waramaze kugabanukirwa, ukaba wari watanguye mu vyamkemu, wari ufise umwete mu ntango zawe, mu gutangura kwawe, mu ntango zawe, ugasanga wari uhagaze neza, vyari bimeze neza, warihangana, waririnda, wariyubara, wari umunyangeso nziza, kandi Imana yabana nawe. Warabona ibimenyetso n'ibitangaza Imana igukorera. Iyo usenze Imana yaragutabara. Wari ufise mkemu yera, abantu bose niyo usenze barafashwa. Iyo usiguye ijambo ry'Imana barafashwa. Ariko mugabo muri no misi uriko urafata ingingo y'ubujuju, uriko urafata ingingo yo kwiyahura. Erega kuva mu buntu bw'Imana ugasubira mu vyaha n'ukwiyahura. Kuva mu gakiza ugasubira mw'isi, ugasubira mu vy'isi n'ukwiyahura. Kandi hiyahura uwozwe, nta muntu afise ubwenge bukora neza ashobora kwiyahura abibona. Ibyo umaze iminsi uri kuragira byo gusubira inyuma, pole ugenda urabivamwo, ugenda uragabanya, umenye neza kuri kuriyahura. Kuko ubutumwa bwiza wigishijwe nibwo bwari ubutumwa bwiza bw'ukuri, nibwo bwatumye uheba ibyaha, nibwo bwatumye wumva ijwi ry'Imana. Ariko noneho uriko urafata ingingo yo kwiyahura. Kubera iki? Kubera ibindi wumvise, inyigisho z'umugwaneza. None rero nta n'amajambo burya rero no kuvuga menshi siko kuyamara. Yemwe bagaratiya b'ibijuju, ninde yabaroze? Ninde yabahenze? Uwabaroze ntiyakaravye. Kuba mwaremeye, kuba muriko muremera gushira mu ngiro ibya zino nyigisho z'uburozi z'ubumara, mu by'ukuri uwabaroze ntiyakaravye. Yemwe bagaratiya b'ibijuju, hano nangaha twamunyavuze ngo mwakabaye muri bijuju mucyo, mwakabaye muri abantu batagira ubwenge ku rugero rugeze hiyo hose. Imana yacu nidutabara. None rero nta n'amajambo, mbega uyishize ko nk'umunzane usanga bimeze gute?